Bakunzi bahora Kanani TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, ubereye amashimwe, ubereye kuririmbirwa, ubereye gutazirwa, kuko watugiriye neza Mana. Cyane cyane umugore wamukuye kure, wamuhaye agaciro, kandi ndasenga ngo umugore wese ahari yimenye kandi yitahure ko ari udasanzwe mu maso yawe, kandi ikibanza wamushizemo nico kugira ngo azane impinduka ahari. Rero Mana y'amahoro, ndasenze ngo zina mugore wose azokumva iki kiganiro, azokumva aya majambo, aze koreka umutima wiwe, amuhindure kandi amuhingure. Utarameze uko ijambo ry'Imana rivuga, ijambo rimurere kandi rimutoze kuba umugore mwiza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero turacyakomeje kuganira ku mugore mwiza. Twarabivuze ko tuzovuga ku bagore kugira ngo niwabona hari kiriko kiraba kuba ko kitameze neza, ntuze wibaze ngo uri wenyene. Ntuze wibaze, no muri Bibiliya baravyanditse. No muri Bibiliya baravyanditse ko ari abagore bahagaze nk'intwari mu bihe bigoye. Haleluya. Mu bihe bimeze nabi bagahagarara kandi ibintu bigahinduka. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turabe umugore yatabaye urugo rwiwe. Kubera ari umugore afise ubwenge, ari umugore afise iyerekwa, adashaka kuva ntagomba kugera. Rero umugore adafise iyerekwa kenshi araba ibintu biri hafi yiwe bidashoboka akabivamo, ariko hariho abandi bahagarara, kandi nico twaremewe guhagarara mu gihe gikomeye. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere igice ca 25, turasoma harehare gato. Dusome umurongo wa 18 kuva ku murongo w'18 ushikane ku murongo wa 27. Maze Abigayili arihuta atora imitsima 200, imikuza 2 y'umuvinyu, inyama zihiye z'imfizi 5 z'intama, ingero 5 z'ingano zikaranze, amahonda 100 y'imizabibu zumye, n'uturobe 200 tubumbabumbye mu misukoni, babiremeka indogoba. Abarira abantu biwe ati, nitangira imbere mugende, nanje ndaje ndabakurikiye. Ariko ntiyabwira Nabali umugabo wiwe. Nuko akimanuka ari ku ndogoba yiwe, ajanye inzira ikingiriwe n'umusozi, Dawidi n'abantu biwe bariko baramanuka batumberanye nawe. Agize atya ahura nabo, kandi Dawidi yari yavuze ati, ni iby'ukuri byabaye iby'ubusa kuzigama iby'urwo rugabo wari rufise byose mu bugaragu, ntihazimire na kimwe mu byo yari afise byose. Namugiriye ibyiza, anyishuye ibibi. Nibwacakira umuhungu n'umwe nasize mu bantu biwe, Imana ibimpanire jewe Dawidi mbere birushirije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi, aramwunamira, yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramubarira ati, mwami wanje, ico caha aba ari jewe kijako, ndakwinginze umvirize ico ndakubarira jewe umushumba-kazi wawe, utegere amajambo yanje, ndakwinginze mwami wanje. Ntiyumvire kuri uwo muntu w'inkozi y'ikibi Nabali. Izina n'iryo muntu Nabali niko yitwa, kandi bujuju niko kamere kiwe. Ariko jewe umushumba-kazi wawe sinigeze mbona abakozi bawe bagukorera watumye mwami wanje. None rero databuja, nk'uko uhoraho yamaho, nawe ukaba uriho, uhoraho niwe agutesheje ngo ntuvishe amaraso, ntiwihore ubwawe abansi bawe n'abarondera kukugirira nabi, bakamera nka Nabali databuja. None rero umwami wanje, nyakirira irishikanwa ndagushikaniye jewe umushumba-kazi wawe, urigaburire imisore igukorera ikakugendanira databuja. Amen. Somye harehare
kugira ngo abantu batazi inkuru mushobore kuyumva. Iyi nkuru ni y'umugabo yitwa Nabali. Nabali yari umutunzi pe, akagira umugore yitwa Abigayili. Hanyuma Dawidi igihe yari mu bugaragwa atarawe umwami, yahunze Sawuli, yaba rero muri iyo ntara y'iwabo. Hama abungere biwe bakaragirira aho ba Dawidi bari n'ingabo ziwe, bakamagirira neza, bakabafasha gucunga iyo mikuku y'intama, bakabarinda. Nta cyago na kimwe kigeze kiba kuri ivyo bintu. Ngira naho haza nk'ibikoko kuza kuzirya barabirukana. Donc basekiriza ibintu bya Nabali. Hama rero ngo Dawidi yumva bariko barakata ubwoya bw'intama, kuko yaba ari fete ikomeye, batetse bateguye ibyo kunywa, nyene yaba ari umunsi mukuru ukomeye. Aravuga ati ibyo byose aba bantu twarabanye kandi twabagiriye neza, atuma abasore biwe atigenda mu babwire natwe batumenye. Nabali acabwira ati abantu bigomeka bose kuri ba sebuja barondera ko ari jewe ndabaha ibyo kurya. Ati hoci nimugende. Ntiyaba Dawidi ngo yibuka ibyiza yamukoreye, afata ingingo y'ukurandura zina muhungu ari mu rugo kwa Nabali. Sinzi waciriye agace Abigayili. Abigayili ati nuko bimeze, ico natwasomye ngo acarakwanya. Aravuga ati sinirirwa ndavugana Nabali, n'umugabo wanje sinirirwa ndavuga ikintu na kimwe, reka sauve situation, reka ndabe ingene no uhamika uburakari bwa Dawidi. Urumva umugore w'ubwenge muri situation yose mbi. Umugabo ashobora kuba ari umunyantege, umugabo ashobora kuba ari umunyabyaha, umugabo ashobora kuba ndaga hari amakosa afise. Nk'umugore w'ubwenge uteza kwiga ingene utora solution. Haleluya. Uteza kwiga ingene utora inyishu y'ikibazo kigize iki cyadutse. Uko uravyumva, uteza kurondera. Abigayili avuga ati sinirirwa ndamubaza, sinirirwa ahubwo reka nkore. Haleluya. Rero umugore w'ubwenge, umugore azi ico yahamagariwe, ahagarara nk'umugabo vyanse, ahagarara nk'umugabo vyanse. Je ndazi umudamu, uwo mudamu umugabo we yararya amadeni, akarya amadeni gauche à droite, akarya amadeni. Rero baramwishuje abantu bagacoka, baje kubwira umugore, ati mugabo wawe imeze ukuntu. Umugore nta n'ijambo yiri baravuga, yavuga ati reka turabe ingene tubigenza. Uwo mugore akaja arishura, ariko amaherezo ubuzima bwabo bwarahindutse. Umugabo araronka akazi, umugabo arakora, ibintu birahinduka, ibintu bimera neza. Ariko iyo umugore atavyifatamwo neza, yari gusambura. Sinobahenda yari gusambura, kuko vyari vyinshi. Ariko uyo mugore abihagarara neza, aravuga ati uko bimeze kose ndagwana, ndahagarara, ndayishura, akabahwamika. Akakubwira ati ntaco, ejo nzokwishuraya, mu kwezi kuza nkwishuraya. Buhoro amadeni arahera, urugo rurakomera, urugo rurahagarara, urugo rurasubira ruramera neza. Rero umugore w'ubwenge ntajana ubwambure bw'umugabo we hanze, ntacabita, ahubwo urasenga Imana, hanyuma ukaraba n'ingene utora inyishu. Haleluya. Ukaraba n'ingene ugira iki, n'ingene utora inyishu. Kandi iyo uhagaze neza, nukuri Imana iragushigikira. Murumva ko Abigayili yaragiye yitembagaza imbere ya Dawidi, aramwiga. Musomye hepfo, muragisome iki chapitre iraryoshe. Abigayili Dawidi yaramushimiye cyane, aturakoze, atuntesheje kuvisha amaraso, aturantesheje. Hanyuma ati kandi ubwenge bwawe, mwabyumvise ngo ubwenge bwawe nibwo bukoze ibi. Mbe murazi ko Abigayili umugabo we yapfuye, Dawidi kubera ubwenge yamubonyemwo yaciye amucura akamurongora. Bisigura ngo umugore wese w'ubwenge, umugore wese agerageza kuzibira ibihengeri,
imana ntishobora kumutererana, imana ntishobora kumureka. Amaherezo yiwe aba meza kubera yahagaze neza. Rero ndakwinginga ntujane nyabahururu ngo ubabare ngo ucute ibintu, kuko hari ababita kandi bibitaye biba bibi. Urumva urasambuye, abana bawe baca basanzara, bamererwa nabi, ashobora kurerwa na mukase cyangwa bakabazama ibobo. Mugabo igihe ushindiriye ukagumaho, nukuri imana ntishobora kugutererana, imana ntishobora kukureka. Rero tube abadamu bafise ubwenge, tube abadamu babona kure. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana datarugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushima no kugushimagiza. Uri mwiza kandi ugira neza Mana. Hari abagore beza waremye mwisi bakora ibidasanzwe, none ndasenze ngo natwe ururungano twigire ku batubanjirije bakoze ibikorwa byiza bituma mwami Imana ingo zawe zikomera kandi zari gushobora gusambuka, ariko kubw'ubwenge wabashizemo barazubaka bigenda neza. Nanje ndasenga sengera bene data bose Mana, abari bacitse intege basubiremo inkomezi, bamenye ko atari bo bonyene kandi bashobora guhagarara nawe ukabakoresha ibikomeye. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.